Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iki gitondo kidasanzwe, igitondo uhoraho yaturemeye kugira ngo tugihezagirirwemo, igitondo cyo kuwa kane mwiza, wa kane udasanzwe, aho Yesu agiye gukora ibikomeye n'ibihambaye ku buzima bwawe. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church rero murazi ko ikorera mu Caramagahahe kujya 12, benshi bahita ngo kumbaho, abandi bakahita ngo kujya amabeni. Ego haroroshe cyane, ufashe bus aho bus zigatirana kujya 11 ucuja kujya 12, ni ntambwe nkenya gusa, winje kujya 12 ukahinjiramo intambwe nkenya gusa ucubona urusengero ruri muri clôture. Ego turagwaye kaze rero muri kiganiro muri iki gitondo, aho uno munsi tuza kuvugana kubijanye n'ivyo tumaze iminsi tuko turasengera. Nuvuga ko uku kwezi k'umunani ari ukwezi ko kuguruza ivyacu. Amena, ko kuguruza ivyacu bizitanye bizibiye, hari mwemu yo kunanirwa yama igukurikirana. Tuko turasenga kuwa kane no kuwa Mungu, tuko turasenga dukuraho imwemu mbi yo kunanirwa ituma umuntu ananirwa mu buzima, ugasanga ibintu byose biguma byanka kabisa, byanka ni mwemu mbi ibigukurikirana yo kunanirwa. Ugasanga ibintu byose biriko biranga, ugasanga yaba nivyo ukora rimwe na rimwe, ugasanga mbere bikunze, ukazusanga bikunze bitevye. Dufate nka mariage, ugasanga ugize mariage utevye, imyaka yarakurenganye, cyangwa ugasanga n'ubuntu uragira mariage imyaka yarabaye myinshi, bivanye n'iki na cakini za daimoni ziguma zizibira. Muyibuke ko ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 avuga ngo kuko abo tunigana taraba inyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ubasha, ni mwe mu mbizano mu ijuru. Nukuvuga ko tutagwana n'abantu, nubwo ubona uwo mu mama cyangwa uwo mu papa cyangwa uwo musore cyangwa iyo nkumi umenga ni wari ko arakugwanya. Oya, si wa kugwanya, ahubwo ni daimoni, ni satani abari ko aragwana urugamba. Rero wewe urashaka kuzoza kwa Mungu tukagusengera, canke ukaza uno munsi naho nyine turaza gusenga. Turafise amasengesho no munsi yagenere mu cengero rya Hope Church mu Caramagahahe. Amasengesho atangura saa 11 agahera saa 12. Tugira isaha imwe yonyene yo kuba turi kumwe n'Imana, kandi ni umwanya mwiza cyane twama tubona ikiganza c'Imana. Ndagwaye kaze uno munsi, duhagarike ibintu byose satani yashizeho kugira ngo akuzibirire gushika ku masezerano yawe. Urafise amasezerano wasezeraniwe, haheze umwaka, haheze imyaka 3, haheze amezi, haheze igihe kirekire, ariko nuriko urabona ingene azoboneka, azogaragara, azosohora. Kubera iki? Kuko harabaye impwemu mbi izibira. Wibuka ko Daniel yasenze maze abadaimoni bazibira inyishu y'imisi 21. Rero nawe satani ashobora kuba yazibiye ibinabiriya, ugasanga ariho impwemu mbi yo kunanirwa, ugasanga ikintu cyose ukoze urananiwe. N'inzu wubatse yarahengamye, ni muzu washonye washizeho umunuzenya ahatariho, unagoroye ugasanga n'umuraba ubushize ahatariho. No kuvuga ikintu, kuvuga ko hari impwemu mbi yo kunanirwa yamiri mu buzima bwawe. Ariko ku kwezi k'umunani si ukwezi ko kunanirwa, uku kwezi k'umunani rero ni ukwezi kuzotuma bikunda. Ego rero ntiwisamare ko ubuzima burazimvye. Uze kuza uno munsi saa 11 cyangwa uzoze kwa Mungu mu gatondo tugusengere kugira ngo nawe wishurwe, kugira ngo nawe utabarwe n'Imana. Kwa Mungu twama dufise amasengesho y'amaba isaha, no kuvuga amiga twama tugira amiga 3. Amiga ya mbere aba saa 2 zuzuye neza ntiducererwa. Amiga agira kabiri atangura isaha 4 zirenze 45. Amiga agira gatatu akaba saa 10 zenze ku minota 45. Ego satani n'umwansi w'ivyiza kandi arakwipfuriza inabi
kabisa mbi. Niyo gituma ibyawe bitavansa, nico gituma ibyawe bidatera intambwe. Uragerageza kwinjira mugabo bikanka, uragerageza guheba inzoga bikanka, ukagerageza guheba icaha runaka bikanka kabisa. Wa muri mu mpemu yo kunanirwa ibihe byose, no kwishuri warananiwe, no kwa muganga byaranse, nahehe byaranse, wamunanirwa. Ariko ukwezi k'umunani ni gukuraho zanzitizi zose zituma tunanirwa mu izina rya Yesu Kristo, maze ugatangura ubuzima bundi bushasha, ubuzima bw'uko bikunda. Ubuzima bw'uko bikunda. Ntiwisamareko, ego vraiment ntiwisamareko. Uno munsi uze kuza canke kwa Mungu zoze isaha 11 zuzuye neza. Uno munsi tuza dutanguye amasengesho isaha 12 zuzuye neza, tukaba turangije. Ego ntihagoye, ni mu Cyaramagahahe. Ufashe bus iva mu yindi quartier, nako iva muri ville, nimba uva muri quartier ya kure, iva muri ville aho amabisi akatira, cyangwa ufata bajaji cyangwa moto cyangwa taxi cyangwa nikindi, ukashika amabisi akatira ku 11 ucugira yindi ntambwe ntonya gusa, ucushika kwibarabara ya 12 ningi parcelle zinga yurengana, ukacushika ku 12 biti gimbaho cyangwa ijya mabeni. Ujinjiyemo utaranajinjiramo neza cyane, ucubona urusengero rurabonekaho ruri, ego ruri muri clôture, portail ni ya bleu, ego cyane. Turagwaye kaze uno munsi saa 11 canke kwa Mungu tuzodufise umwanya wiyaguye mbere. Kwa Mungu tufise amiga 3, amiga mbere atangura saa 2 zuzuye neza, amiga agira kabiri isaha 4 zenze ku minota 45, amiga agira gatatu isaha 10 n'igice. Ego urashobora no kujuragirika. Reka ndaguye nimero z'um protocol, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3, 68 09 08 03. Turagwaye kaze n'ukuri uno munsi saa 11 cyangwa kwa Mungu muri ayo miga. Ntubure kuza, ntiwisamare ku buzima burazimbye. Nawe urakeneye kugirirwa neza, nawe urakeneye gutabarwa n'Imana, nawe urakeneye kubona ibyiza Imana ikora. Ego ntuzikiringa usigaje ngaha ku isi, ntuzave wishugwa hari hasigaye indwimwe ngo uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ntuzave wishugwa hasigaye umunsi umwe ugira uve mu mubiri, ntaco bizoba bikumariye. Ariko reka Imana ikwishure hagikunda bigishoboka, ucumva umunezero w'ivyo Imana yakwishuyeko. Kunanirwa byanke sinzi ko biragushikira, ugasanga waronsa amahera, ushaka kuba waronse mission cyangwa wagurishije agaparcela, cyangwa ugasanga wagurishije ikindi kintu, cyangwa ukaba yaronse mu buryo ubu cyangwa ubundi, amahera ukabona ko ufise amahera menshi, imigambi kaba myinshi, mugabo hahera kanya ya migambi yose nta numwe wakoze. Ukiharura wenyine ukaraba ati mbega ibintu byambaye ko nibiki, ukavuga ati mbega barandoze byabaye ngwiki. N'abadayimoni baba baraguteye, abadayimoni bo kunanirwa. Ego ubu turaza gusengera, nuwaronka agafaranga kazi gakora ivyo warugeneye kugakoresha, utera imbere bigende neza. Sinzi ko birashikaho ivyo ukora byose byanka, wakora iki kikanka, wakora iki naco kikanka. Uku kwezi k'umunani ni ukwezi kudasanzwe, aho vyose byahora bikunanira uhoragiye kuvyugurura bikunde bishoboke. Ego ntaco bitwaye nubwo ubu bakure agatike singorane, ko amahera n'amahera nyene nutayari itike ugiye kwishurwa ivyawe, urashaka kuzoyari kwa muganga mbere ukariha yari tayorisha itike, ukariha kwa muganga canke ukayajya bigaherera ngaho. Ariko kandi urashaka kuri iyo tike ukazukishurwa n'Imana, ukagirirwa neza, nawe ugashinga inahe nk'abandi. Twama dufise inahe za benshi cyane, turafise inahe z'abantu benshi Imana yamigirira neza biciye aho kwishengero rya Hope Church aho mu Cyaramagahahe. Ni benshi cyane bamabishuwe, ni benshi cyane mbere twama tubaha inahe wanashaka nta nubwo dutanga zose, kuko ni nyinshi cyane twama tugira zimwe mu ntahe, ko tutangiye kugira izo ntahe zonyene tukoronka umwanya ngaha ku radio. Twama tugira zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu yama yakoze, yamabikoreye abiwe aho kwishengero rya Hope Church. Ego ndagwaye kaze nawe wishurwe, nawe ugirirwe neza. Erega nawe woyigendesha, ega nawe inzu nk'iyo woyibamwo, ega nawe ijya mbuzo woyambara, ega nawe ijya promotion yironka, ega nawe ivyo wogirirwa neza.
ego arabaja ku bapfumu bakaronka utuntu twaburebure ingo kwa Yesu aronka ivya bien ibirusha vya bindi ibiri hejuru ya vya bindi kuko Yesu aratanga hari abantu bakubwira ngo yanga urumva ngo sishobora kuja kwa Yesu ngo urumva ngo ari abantu bavuga umugisha ngo kwa Yesu none Yesu adatanze umugisha gabasha wibaza ko ari nde yotanga umugisha none ko abaja kwa Satani baronka utuntu twaburebure turaho turimo amagogwa n'amarushwa none Yesu arusha Satani wowe natanga byiza kurusha ivyo nibaze baguhende ngo Yesu ntaca atanga ngo urumva ngo Yesu ngo gume gusa wiririra wihana urira gusa urira ubabara oya nurire kabisa wihane ubabare hama Yesu nawe akugirire neza ego none rega hari ibindi bintu navyo utegeza kuguma wiyumvira none iyo mana usenga yoba inaniwe n'Imana yahehe Imana irashoboye irahambaye ingo tugusengere umenye ingene Imana ishoboye kandi hambaye ingo tugusengere ubone ingene Imana yama yakoze vyiza ego yama yagiriye neza abantu benshi cyane kandi naye twama twazibonye ego cyane reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 z'ukwicenda ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi izoba ari tariki 5 z'ukwicenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari tariki 5 tuzotangura isaha 2 zuzuye neza ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana cyo guhimbaza Imana cyo gutazira Imana ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana ndaguhaye kaze ku wa gatandatu w'itariki 5 z'ukwicenda izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana ego urakeneye guhura n'Imana urakeneye kuvugana n'Imana urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije umuntu wese akaca atangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye ndaguhaye kaze ku wa gatandatu egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana izoba ari ku wa gatandatu w'itariki 5 izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5 ndaguhaye kaze isaha 2 ntuzusibe cyangwa uceregwe ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya wurutse bus ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12 ujinjiyemo ucubona ishengero ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu ndagwaye kaze kabisa Yesu aguhezagire ugize akabazo ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 kaze cyane Yesu aguhezagire kaze cyane Yesu aguhezagire nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 Yesu aguhezagire kandi reka mukanya tubakajye ko gukurikirana zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora sintaye zose oya ni zimwe mu ntaye ego ni zimwe mu ntaye si zose ni zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora nawe kugira ngo ugirirwe neza kugira ngo nawe utabarwe ego nawe wumve ko hari abandi bishuwe ego cyane ego si zose ni ntahe zimwe ko tuzishizeho zose nitworonka umwanya ku radio reka rero tubaye zimwe mu ntahe muzumvirize maze Pastor Jackson Nkeshimana cangaruka muri studio inyuma y'izo ntahe Yesu aguhezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church je nanje ngomba shimira Imana kuko jewe nari mfise ibintu biza ngaha mwizosi ndyamye ukacumengana umuntu yafashe umutwe wiwanje awubohana ni matera ntibikunde yuko no byuka canke ngo mpindukire ariko numvise aho pastor yari karasenga numvise biza bicomokana muri uku kuboko nyene birakoroka ubu ndahindukira nta ngorane n'ubu amen Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Yesu ashimwe amen bo je narimaranye imisi umutwaro muremure paseri muyinga yahera ku radio narumvise azavuga ubutumwa bo cyane mwandikira message nawubwira ati jewe paseri ndafise umutwaro
wo kugura parasera kandi nshaka n'inzu nziza. Pastori yambariye ati uratera intambwe uzushike ku rushengero. Jewe uyu munsi ugize inshuro igira kabiri nge insengera hano. Ndi ngaho gitwariko dusenga. Nakomye gose ndiravuga ati yes. Nukuri ndumva nezerewe cyane kuko nishyuwe. Amen. Ikindi gihe muzomuranga mpagaze kanje gushima Imana. Tugire Yesu Kristo. Amen. Ni gihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Haleluya. Amen. Anje magaze ngashima Imana. Nayimaranye ngwara iri pridodesa. Iyo ngwara nayigwaye bya ibintu byanjye mu matwe. Bimfashe byanjye ari icumba ntinjira mu kuryama ninjiye mu ibintu byaca binya mu matwe. Aho twari turasenga numvise biswa kumfata binjya cyane hama numva biraheze. Hama biheze mu nyuma yaho nayivise ingwara nayimaranye nayo neyo ngaya mbabaza ya pridodesa nayone. Gihe twari turasenga nagize ukwizera nagiye numva ko biheze ni mu mpera amashimana. Amen. Ni gihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Hama nukuri nagire ndababwire umuntu ari ngaha nukuri ibintu pasiteri ariko aravuga nimba hamwe byobera aha kwisi bikazoherera kwisi nituzobona ijuru dufise amatwi abiri muga hakaba hari abantu bafise batumva bakaba bariko bakorera Imana, hakaba hari abantu bibiragi bakorera Imana, twe tukaba dukomeye tuvuga dufise amaguru n'amaboko. Nukuri ndasabye umuntu wese ari hano Imana imwe idutahuze. Jewe rero musanzwe jewe ikintu cyambere no shimira Imana na uransenga mvuga ati Imana je nzoronka parasera, je nkavuga ati je ngano kundabona kumenga ibintu nivyo ukunda. Sawa ndaguma ngaho ndasenga ndaguma ngaho. Sawa haragera igihe rero ndava ahantu ku gasozi ahantu tuba rero baratwanka cyane ujya mubonye hajya ni grand frère waje kuvuga umwanya batwanka byatari bavuga ati naco tuzimarira muga mu misi mike nukuri Imana yabwe icyubahiro naraguze parasera. Hanyuma ngiye kuba ngaho nukuri ndaba ngaho je n'umudandaji nkongera nkaba umufundi. Hama rero ndadandaza petit frère ni wandandariza arandandariza ukwezi kwa mbere turaharura tubona ni sawa, ukwezi kugira kabiri turaharura wapi dusanga twagize sheke ya 200,000. Ndavuga ibi ni sharanyi bagiye simbona none umuntu afise humanité vraiment 200,000 yokenda gute nanje nize vraiment kari none ndandaza ibintu bikagenda neza. Ndaba ngaho mugu nkaguma ndamwumva kuva muri 2008 ndumunyeshure mwumva nyene burero haragera igihe ndamwumva ku radio ndavuga ati jewe rero je igihe kimwe nzogenda ko umuntu ndabo umuntu nukuri Pastor Jackson ndabuwari iwe cengira nundi umuntu nukuri ahubwo Imana imuhezakire. Ndaba ngaho camvuga ati rero ntibishoboka n'ubundi Satani arantwara aravuga ati n'ubundi ntugende hariya kwa Pastor. Camvuga ati reka nje ku mufumu nukuri Imana imbabariye naragiye ku mufumu. Ngiye ku umufumu ndagenda arambwira ati mwebwe nukuvuga nije namukontrola nyene kuko urumva nije ndamuhemba. Sawa arambariye ati mwebwe barabivye hajya hanu kiya kibanza mukoreramwo nukuvuga yuko hari abandi bantu bari bagikeneye. Sawa rero kandi no kubaroga barabaroze nukuvuga mugwa mudandaza amahera agenda. Ndakumaho turongera turaharura indi manka y'ijana turongera turaharura senkani wa mufumati rero kugira bihere ibihumbi 100 nivyo muzoma. Nariyemeje sindabishitsa. Sawa ibihumbi 100 ndavuga ati Imana iri mu ijuru irashoboye wewe ucuja ku radio ukorokerako Imana iguhezagire nukuri ku Imana ushishikare kuvuga ndumviriza ndyamye ndavuga ati Mana umufumu yasavye ibihumbi 100 nukuri cengere ngende kuraba aho hantu kuri Hope Church ndahabone je nukuri ndabivyo bintu bihakorekera candaza ngaha nje ngaha nukuri we nawe ucurabivuga ugwiza fuade kwa kundi kujya nyene twara abantu menga 6 ngaha naciye njamo muga sindabishitsa muga ndazi ko nzobishitsa candajamo camuga ati jere ngire ndabe nukuri iyinga wewe petit frère dandaza turarukuntu bizogenda
ewana ati mana nukuri nabona bigenze neza nukuri izina ryawe rizo rishikare guma rishigwa hejuru inga irahera nukuri twararira n'uwo grand frère ngiye nyene kumwitura na morati hari ikibazo cyanda harura sanga yamahera ntiyanyitse mva ngaha numva nijujwe na mpemu yera nukuri ndafukamye imana iri mwijuru pastor imana izomuha iherezo ryiza umuntu wese ari ngaha nukuri turafasha cyane nukuri abaririmbyi ba hano baratwubaka baradufasha pastor uwezagire imana iguhezagire nanje muri jewe ndumva ko ngomba gukorera imana amen nyana nkavuga misanzwe ndumunyavyaha vrema nkumva biza nukuri ndumva nkavuga ati mu minsi cyane ndumva ko nzoba umuntu akomeye cyane imana ikumeza gushima imana kwanje ugarukiye ngaha amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe amen. Semba ngashima imana nari mfise rendezvous y'ahantu nja aho kumubone hama ndabisaba ndavuga nti je yamara siho nsimbe hari umuntu nitavye rendezvous yiwe nako imvura yaciye yigwa cafata imoto ndanyagirwa n'imvura ndashika ndatoranya ibintu ndagenda niyomba mu Gasenyi ndiko ndanyagirwa nururutse imoto niye numva imisonga ihera ha iturikishe n'inyuma mu mugongo ndavuga nti imana noneho ndapfuye ndashika ku kazi nshitse ku kazi ndavuga nti reko nanyagiwe reka ngene nkurize impuzu nambara impuzu zumutse ngira ngo birahera ahubwo mvuye kwambara izo mpuzu zumutse naciye fatwa neza kaguma numva ijwi rimbare ati satana mbare ati mwe mwagize amafungo y'imisi 21 ati uburengoma mpere kuri wewe ndavuga nti imana nibi bintu nibiki aho nukuri ndaja ngaho ndasenga ndavuga nti birase nanumva ijwi ry'Imana rirambare ati mwana wanje ati ndazo uko biri kose ati ajya amafungo y'imisi 21 ko wari inzu yamara ati ndacagufise ko byinshi ati ntahuja je muntu kuvuga no mu rupango bari baza ati noneho jamara arapfuye karabaye narafashwe n'umucanwa bigaturukisha aha mvuye koga honyine wasanga umenga bancaniyeko ari umucanwa gusa kuva mwino ngirago gushika mu mushatsi umugore we yarasigaye avuga ati noneho ngomba mpakare hakiri kare ariko ugezo ndashima imana vrema kubera ku mpamvu yo gusenga ariko uburi muzima ubu ndashima imana vrema igihe twaye ko turasenga ndakoroye ituro 10 ngaho wamenga umutima urambuyemwe ubu byose ndumva ko bimeze neza imana ihabwe ishobahiro amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izina ezagufashije ego nizere rero ko uri kurumva ivyo Yesu ariko arakorera abandi ko nawe yobigukorera nta mpamvu nimo yotuma Yesu atakugirira neza ndagwaye kaze rero kuri no munsi isaha 11 kugira ngo tugusengere isaha 11 kushika isaha 12 ndakwibutse rero ko turiko turiga rikuri rya jambo ryo gusitura gukuraho zijya nzitizi zama zituma umuntu ananirwa mu buzima hari ibintu byama bituma unanirwa buri gihe ukagerageza ukabona biranse ukagerageza kandi ukongerezamo ingufu mugabo bikanka hari impamvu zabitumye rero izo mpamvu zabitumye nizo tuko turiga kugira ngo tuzikureho kandi tuko turavyiga kwa Mungu twinjira isaha 2 tukaba dufise amiga ya mbere isaha 2 amiga ya kabiri tuyagira isaha 4:45 amiga ya gatatu aba isaha 10 zenze ko iminota 30 ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe ugirirwe neza nawe witabwaho n'Imana ego kuri wa Mungu rero tuzokwiga ikigira gatatu gituma abana b'Imana bananirwa ikintu gira gatatu gituma abana b'Imana bananirwa ndagwaye kaze n'ukuri kugira ngo Yesu akugire neza nawe ego byo vyiza nawe ico kintu kigira gatatu ugisituye ugikureho kiveho kabisa nawe bibe vyiza bikunde uzurashobora ego uragerageza umugabo kumva umenga biranse winana tabikanga ugasubira kwinana tabikanga uzoze kuri wa Mungu tuzokuraho ikintu kigira gatatu gituma abana b'Imana bananirwa rero nawe urashaka kugirirwa neza kaze cyane nuno musiro isaha 11 turaza gusenga tuza kuba dufite amasengesho aho dusengera hamwe isaha imwe na Yesu tuba turi kumwe na Yesu isaha yose turasenga mu buryo butandukanye ku buryo na
nawe ugirirwa neza kandi witabwaho n'Imana. Kandi naho nyine turakuraho inzitizi, imitwaro yose Satani yashize imbere yawe, bya bindi ubona menga byazitanye byose turabikuraho kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Si twebwe tubishoboye ariko ni Yesu abikora muri twebwe. Rero ndagwaye kaze ku munsi rero uno munsi isaha 11 kugeza isaha 12. Twama dufise amasengesho kuwa gatatu, amasengesho yo karago, amasengesho meza cyane, ameze neza, amasengesho yama yishurirwamo imitwaro myinshi cyane. Abamaze kuyamenya ntibagisiba kuko baramaze kumenya icyo Imana iri kwirakora aho hantu. Ndagwaye kaze nawe uzugirirwe neza kuwa gatatu isaha 3. Tuma tugira amasengesho isaha 3 kugeza isaha 7. Ndagwaye kaze kugira ngo nawe ugirirwe neza, wishurwe n'Imana kuko yama yabikoze. Nta mpamvu nimwe yotuma nawe itokugirira neza. Ku masengesho yo ku karago yo kuwa gatatu twama dufise n'amasengesho yo mu gitondo nimbuva mu micungararo yaho bucara magahe. Turagwaye kaze mu amasengesho twita zindukana na Yesu. Twama tuzindukana turi kumwe na Yesu. Amasengesho abasize zo mu gitondo gushika isaha dutangura 6 zo mu gitondo tugashikana saa 1 zo mu gitondo. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe ugirirwe neza muri yo saha imwe yo mu gatondo yo kuzindukana na Yesu, kugira ngo nawe wishugwe witabweho n'Imana. Yesu akugirire neza, Yesu akube hafi. Ego cyane. Turabahaye kaze rero ku munsi uno munsi ku isaha 11. Ego tubibutse kandi ko kwa Mungu dusenga amiga 3. Amiga ya mbere asenga isaha 2, amiga kabiri agasenga isaha 4:25, amiga ya gatatu agasenga isaha 10:15. Ego ufise icubaza urashaka kuvugana no protocole ari kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho. Igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 zo kw'icenda. Ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana. Ego cyamakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi, izoba ari itariki 5 zo kw'icenda. Wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda, wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari itariki 5. Tuzotangura isaha 2 zuzuye neza. Ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana, cyo guhimbaza Imana, cyo gutazira Imana, ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana. Ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu itariki 5 z'ukw'icenda. Izoba ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza. Tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana. Ego urakeneye guhura n'Imana, urakeneye kuvugana n'Imana, urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana. Ego cyane kizoba ari igikorane cyo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza. Tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4:30 tuba turangije. Umuntu wese agaca atangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu. Egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana. Izoba ari ku wa gatandatu itariki 5. Izoba ari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5. Ndaguhaye kaze isaha 2 nuzusibe cyangwa uceregwe. Ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya urutse bus. Ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12. Uginjiyemo ucubona ishengero, ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya riri muri clôture portail ya bleu. Ndaguhaye kaze kabisa. Yesu aguhezagire. Ugize akabazo, ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze cyane. Yesu aguhezagire. Kaze cyane. Yesu aguhezagire. Nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Yesu aguhezagire. Yesu aguhezagire kandi Yesu akwigiriye neza. Murakoze cyane. Wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana. Ugira umunsi wa kane mwiza w'umugisha wo guhura n'Imana, ukwitabwaho n'Imana, ukugwanirwa n'Imana, byose bigende neza. Urakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara.
muheje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.